Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2022 Uburusiya bwagabye ibitero kuri Ukraine. Ibi bitero byaje kuvamo intambara ikomeye yateje impfu nyinshi mu gihugu n'ubuhunzi, haba ubwo hagati mu gihugu no mu bihugu bituranye. Bivugwa ko iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ariyo karundura ibaye ku mugabane w'Uburayi nyuma y'iya kabiri y'isi yose. Uretse kuba abantu benshi barapfuye abandi bagahunga, iyi ntambara yanatumye ubukungu mu bihugu byose byo ku isi bujegajega. Mu rukurikirane rw'amavideo yerekana ingaruka intambara yo muri Ukraine yateje ku isi, ijwi ry'Amerika ryagerageje kugera hirya no hino mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika, maze duhera i Burundi. Aha i Burundi abaturage bumvikana bavuga ko ibiciro by'ibiribwa byazamutse cyane ku masoko ku kigero kirengeje ubushobozi bwabo bwo kugura. Mbere gato ariko yuko tugeraho abaturage bumvikanisha iki kibazo, ariko ikoranabuhanga rya Zoom, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ninahazwe yaganiriye na Professor Jean Prosper Niyoboke, umwarimu akaba n'umujyanama wigenga mu bijyanye n'ubukungu, atangira amubwira bimwe mu bicuruzwa ku ikubitiro byahise bitanga ishusho y'uko ubuzima bugiye guhinduka. Nagira ngo nishe ko intambara ya Ukraine cyane yagize ikibazo nyamukuru cerekeye ibidandazwa, cyane ikidandazwa cy'igitoro. Hama hariho n'ibindi bidandazwa navuga birangurwa mu bihugu byo mu karere bisanzwe birangura ku masoko yo mu bihugu bibiri, Ukraine n'Uburusiya. Hama mfate ko ibidandazwa cya mbere nababwira ko giheze gakora ku bindi bidandazwa, nababwira ibidandazwa turangura, abarundi barangura ku masoko y'abavuye mu karere cyangwa mu masoko hagati mu gihugu, ko biraheza bigasanga bakoresheje igiciro kinini cy'igitoro, abagize amahirwe yo kukironka. Hama ico giciro ko naho kitaba caradugije ko igitoro kiboneka kibigoye, harabikikamukiza bagaca baheza bakaduza n'ibiciro bijanye n'igiciro cyo kunguruza ibintu n'abantu. Ikibazo ca mbere twagize nico. Jean Prosper Niyoboke akomeza asobanura ku ngaruka noneho zishobora kugaragara kubera iyi ntambara. Ingaruka z'iyo ngwano ku butunzi bw'igihugu na cyane iyo habuze ivyo dukeneye dukoresha mu gihe cya misi yose cyane nk'ibitoro, biraheza bigatuma ubutunzi cyangwa ubuke kirakora bigira bitakora kakoze bikoreka. Nk'umuntu babwira ko nk'abakozi ntibatonda aho bahora batondera bo batonze igitoro, hama n'igihugu uko gisanzwe gitekanije ko cokora siko kirakora. Mbe ndetse hariho n'imigambi sinzi ko murayibona, iyo ntambara ishobora gukora tubona ubu nyene turavye nko ku Burundi bwa rwifashe bifatiye ku bihugu bindi byakoze ko iyo ntambara itekorwa na Ukraine. Ubundi bubayeho beshijeho n'imfashanyo, turabona ko bibandanije gutya ingingo zigenda zifatwa namwe canke n'abandi zotuma imfashanyo zihinduka, tuzagira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu nagiye narijya bwari busanzwe butifashe neza. Turabona ko ingaruka ishobora kuba ihari na cyane ku bijyanye n'izo mfungurwa, mu gihe nk'amashirahamwe amwe mpuzamakungu arafasha Burundi imfungurwa yahora yikora ko zitoshikira abarundi cyane w'imigwi itifashe bakenye tuzagaragara kamwe. Mu mwaka wa 2020 Uburundi bwashyirwaga ku mwanya w'175 ku isi hafatiwe ku byo bwohereza hanze yabwo. Muri uwo mwaka kandi bwari ku mwanya w'178 hafatiwe ku bicuruzwa Uburundi butumiza hanze. Ibyo rero biri mu byafatirwaho byumvikanisha ko Uburundi ari igihugu gikennye. Bigenda gute iyo ikibazo nk'iki cy'intambara kibaye ari rusange ku bihugu bikennye cyangwa bivugwa ko bikiri mu nzira y'amajyambere, aho byinshi muri byo biba byunganirwa n'imfashanyo zituruka mu bihugu bikize? Bwana Niyoboke abisobanura muri aya magambo. Murazi ikiza nk'iyi gifashwe gishikiye ibihugu biba byarafise ngene byose bitunganije ubutunzi bwabyo cyangwa kubikora bifatiye ku bushobozi bifise canke ku fushari buronka. Hama nk'iyo bimeze gutya ingingo ari naho uca zitorerwa ubunyene bigoye, nobwira ko atanga ingingo nyene yafatwa mu bwo ariko barazishira mu ngiro ari nk'usara kugira ngo, ariko nababwira ko ingingo ya mbere yerekeye gufatwa ari nk'ijanye no kuraba ukuntu igitoro coboneka. Aha leta yokora igerageje gukorana nabo barangura igitoro, bakaba ko baganiza amatagisi canke leta ikabongereza ubushobozi
mu gushobora kubafasha kuronka ico gitoro nimba kubashikiriza amafaranga y'agaciro canke kubashigikira mu bundi buryo, hama bagaheza kugira n'ibiganiro n'abaguzi cane cane bakoresha igitoro. Hama ku bindi bidandazwa boraba bakagira urutonde rwavyo kugira barabe mu bwa vuba ingene bogabanya tagisi kuri ivyo kugira bashobore gufasha abaguzi kutaremerwa n'ingaruka mbi z'intambara. Icyo umuntu wese azi kugeza ubu cyangwa igishobora guhurirwaho na benshi ni igihe intambara yo muri Ukraine yatangiriye, bityo byaba ari ihurizo rikomeye kuba hari uwakwemeza igihe izarangirira. Niba se hasigaye umwaka umwe, 2 cyangwa se 5 kugira ngo iyi ntambara irangire mu buryo bw'igihe kirekire, Uburundi bwakikemurira gute ikibazo cy'ubukungu mu gihe intambara yaba ifashe indi myaka? Bwana Niyoboka. Nogira ndabereke muri kazoza k'igihugu nogira mfata nk'inyabutatu. Bona Uburundi burafise imigenderanire n'ibihugu bishigikiye Ukraine, burafise imigenderanire n'Uburusiya, turavye nuko bitunganije, hariho imfashanyo, burashorera hanze hama ukarangura hanze. Ku rugero rwa mbere dufatiye ku migenderanire bibandanije gutyo ushobora gutosekara bivanye n'aho igihugu c'Uburundi gihagaze. Hama ivyo bizosha bitosekaza imigenderanire y'igihugu, hama n'ivyo twita izo mfashanyo twita amayede canke imigambi yabishikirwa n'ibihugu bimwe biri ku ruhande rutari rwa Rusi, ivyo bikazosha bigora Uburundi. Canke mu gihe ufashe urwo rugezo rundi Rusi nayo ikabikorera mu gico. Ico ni urugezo rwa mbere. Urundi rugezo ni nk'ivyo dusanzwe dushorera hanze, murazi ko ari nk'ikawa n'icayi. Nk'ivyo tuba dusanga ku masoko mpuzamakungu, iyi ntambara irafiseho ibisebuzi, irafiseho ibibazo yateje, kuko abasanzwe bagura bakoresha amafaranga bakoresha muri iyo ngwano. Ivyo vyaheza bigafasha kugira ingaruka ku gihugu, ndetse n'ibindi migambi ari nk'ijanye no gushigikira indero canke gushigikira ivy'amashuri, byose biraheza bigakorwako. Hama dufatiye nko ku vyo turangurira hanze, ico gitoro n'ivyo bindi ari nk'ibinyantete byo twita céréales canke n'ibindi usanga biva mu bihugu canke bituma ibiciro vy'ibihugu vy'ingamba byo twironderera biduga, biraheza bikazogira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu no mu kibanza twita social mu gihugu. Ivyo rero mu gihe intambara yobandanya tuzoza tugira ingaruka mbi. Ya mbere yo kubura ivyankenerwa ku isoko, hama kubona ibiciro bizoduga ku masoko, hama ikindi naco ni imigenderanire itosekaye, ikindi naco ni udashobora kugura ko baguzi kuzoba kururutse, kuzoba gutitutse. Hama ibizokorwa naho vyosaba ko yaba abagwizatunga, yaba abacana ivyo bisata vyerekeranye n'ivyo turangura canke ivyo dushorera hanze, canke abaje gutegura imigambi bose bakaja hamwe n'abanyagihugu bakaraba imbere y'uko. Bamwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi n'abaturage b'u Burundi nabo bumvikanye bavuga ko iki kibazo gihangayikishije. Ntago ntekereza ko hari ingamba zihamye zadufasha guhangana n'iki kibazo gikomeye. Kuva ndi ngaha ntonze navuyeho gushika saa 11 nagisizere n'ubu natanze sizere n'ubu cyamasa sinaronka. Ifungwa byaraduze, ikintu cyose cyaraduze. Umunyagihugu ari ahariho wese arabona yuko ibintu byabaye ko jewe misazo sinja mu mabotike ngo ngure umuceri mbwa hirya ejo nagiye mu botike mbaza ikiro c'umuceri bambwira 2500. Mu gihe intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine itahagarara vuba, birumvikana ko ubuzima bw'abatuye mu bihugu bikennye bushobora kurushaho gukomeza kuba bubi. Nk'uko twatangiye tubivuga, ikibazo cy'ubukungu ntabwo ari ikibazo cyihariwe n'u Burundi gusa, kuko ingaruka z'iyi ntambara zagaragaye mu bihugu byose byo ku isi harimo n'ibikize. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.